Beatmix nawe nyene biboneka ko na Giga bose biboneka ko bafitaniye isano na Kori ntitwovuga ko Kori yoba yarabarekeye nabo bagumana umudiho wa rap nawe agende mu bindi cyane cyane ko byose yarabishoboye entre ta Kori sino mba Kori sinshatse kumujudginga man Kori yarabadeseve bisanzwe yarabataye yarahebye rap abandi bose bari baza ku bintu byo kurimba ibintu byo kugara sinzi ngo ndagara ndumwami ndibiki kitumwami ujya kitumwami kandi ubwami oya ahubwo atagihugu gitwagwa n'abami babiri DFTV Tunda Juhudi. Ya bakunzi wa DFTV iminsi si mike kandi sinamyinshi cyane uretse ko kumbure umuntu aba ariko aritegurira ibintu bitandukanye uno munsi rero ni wa muhungu wanyu El Haddad Napoleon uko nabemereye ko wa mudiho wacu rap tuzoguma dukurikirana turabaho bigeze no munsi nifujire kubagezaho urundi rurukirane rw'ibintu tugiye kurabira hamwe hano babwira nti nzoza ndabazanira umuraperi ndamubaza wewe urinde waje gute wavuye he ko kenshi ubutumwa bwa buri muri ziya ndirimbo utahura ya no munsi ndi kumwe n'umuhungu umwanditsi w'indirimbo icyumviro ishure ukuri Amazing Clark kandi abamanya idondore kumbure ko batamuzi ariko nizere ko mumuzi batari bake. Welcome bro. Safi boss ni yankore nameza atagira karabuni sinakuzimaye niyaza ko ari hanyu umuranzi mana ni bon amaraso oya amazi ndazi gutamye wiboreza ni kubera iki of inspiration zirenze utigere gufata akantu nakamwe k'inkabura bwenge nibaza ko yaza iyo tuvuze nibaza ko ari taranto y'Imana kandi iyo uvuze taranto naho nuko ubu ufite bitandukanye n'iby'abandi nibaza ko ari personality y'umuntu kandi personality ntiraba ibyumwa nibiki muri mukami ka muntu kanje harimo rap and then nibaza ko ari byo nyene nibyo bingize ntibisaba ibiyayura mutwe canke biki. Amazing Clark nyuma yo kuba imbere ya hambavu kuba umuraperi asanzwe ari n'umuvuzi yize ivy'ingaburo ntihenze nagira ndakubaze akabazo kamwe nkuko wama ukunda kuvuga canke kwandika ibintu biri philosophique mbega ko abantu iyo bariko barafungura kenshi banywa amazi umuntu yari yibiturire nikiye kintu yorenzako izo ni figure style kugigiturire naho bihuriye ibyo naho bihuriye ndasirimbira oya wari giturire cyo baja mu gasho man yaje wari giturire yo mu gasho nta bindi bihana bakwiye right. Clark no musuri mu 2020 aho abenshi bakuzi cyumwe benshi tukubonye batazi urugendo rwa Amazing Clark gwatanguriye gushika kuri no munsi ko bari hano byo byagenze gute? Amazing Clark nibaza ko urugendo goba kure ni bya kera byatanguye kera ntanguye urugendo rwa rap kanze ndibanda kuri rap kuko sindi umunyamuziki ndi umwanditsi gwatanguye muri Magic Music mu Gatumba kwa Kori harimo benshi harimo ba 90 ba Prizio ba Dutim ba Pimu twari tugize maison ya Magic Music muri Gigi Production studio ya Kori bwa ntanguriye kare twari nkiri umwana byaba rap byari mu maraso nyene ni bimwe ugacuraba nka twararaba Odela Diso ukaraba nka ba Rose ba Lil Wayne kabona nyene akora rap kandi ibintu ntigwawe kweri kana bari kugirira ibintu mugabo we kubera uri muto nyene ushaka kubigira ko kana antwi ibintu ntigwanje kweri mbwa nta shura yari hari na imyaka iragenda rero hama tuza guhura na bakoli muri Magic Music turatangura turaririmba uhavumbaza ati byatanguye gute rero kugira mwevuriwe muduge nabandi jewe byari bihangange kweri sinobesha 90 ba Prizi bande umva natwe hari amayelema nk'aba Nasha Flox twebwe twari tugize umugwi witwa Rap Makers Team umva twashaka natwe kuja muri iyo Magic Music Kori aduconsidera hama ingene naje kujamwo twese urumva Kori twaraza no producteur wacu akadufata nk'umuryango ubwo urumva twese twaradiringa omenga twashaka kumwemeza kuko tuduge
twarera dusari turi benshi ubwo twese twashaka kumwemera. ijambo rimwe haraga competition kari hagati y'abantu bose bakorana na Kori kugira Kori abone ati uyu muntu ni wari kwarakora ivyo yategerezwa gukora uno munsi ati niba Nasha Flox agize ibi niba DJ Priza akoze ibi niba 95 akoze ibi nanje uno munsi nkora ibi kugira nzobe nka naka nemeze Kori mu ijambo rimwe. Bon byari nk'ivyo dibuka c'était 2013 twashaka twese twumva mugajewe subiye inyuma je nije nari muto muri bose nari muto nari umupeti nibuka ko nari niga 9e menga nari mfise 17 ans 16 sinzi nibuka 2013 abace baharura imyaka yanje barayimenya sindavyorumva hama yana ico gihe rero ndibuka umunsi hari indirimbo yitwa bon twararirimba twese mugabo wumva ushaka kwemeza ndibuka indirimbo yitwa Mbarira na yanje bon Mbarira indirimbo za mbere indirimbo bon bwari ubudasa bw'ibintu naza ndagereranya mugano no munsi indirimbo itararonka umuco mwiza naje ubwanje nuvuga ko yangoye gutahura iyo ndirimbo rero nkiririmba ndayiririmbye Mbarira abantu Kori nyene ari muri studio ndibuka nyene uramvise ko hari harawe ibintu byo kurapa ibintu bagara ngo sinzi ngo ndumwami president umwami w'ibirere ba 90 ngo mfise inkomo mudugara yayibora sasa rero tugashaka kumwemeza twese je ndibuka iyo ndirimbo rero ije ikizifise message mengiri deep kone zanumva ko ratangwe guhamagara bamwe muri rap makers babwira murabona rero ngo murabona ivyo undi yanditse ngo je mbashaka nk'ibi ngo murabona yabivuze bari imbere nyene mbona ndibuka ari umuja mumwe hatwe no kurira yari muri Magic Music. Cege wumvise gute wumvise Kori uri muto ariko aravuga ati nshaka ibintu nk'ibi vy'umwana kiri muto. Man nararyoye siniyumva ingene umupeti wa 9e mashobora kwandika ivyo bintu Mbarira nanje indirimbo bon ndavye ubwenge bwanje byari bindenze sinumva ko ari je no kwandika ivyo bintu en plus old school yari rap wabona kumenga ni ibintu nyene ni ibintu biri deep nanje bindengeye Kori retanga kubabwira ati yana cyane mva ndaryoye byavre Kori babaja bose ko bashira hasi ko avuga je wamenga nyene ikintu ca ico gihe baja bamari kumwe bari bande ni batari banga abari muri studio sishaka kuvuga mugabo muri rap makers barimo ashatse kubivuga cyavuga gusa bariho kandi yarabibabwiye ati abantu bari bon ndeke kwibaza kuri Nasha ngire havuyemo Nasha kuko Nasha urana ko twari dusangiye tag life umenga tugira ibintu presque bimwe biba bisa abandi bose baribaza ku bintu byo kurimba ibintu byo kugara sinzi ngo ndagara ndumwami ndibiki kitumwami ujya kitumwami kandi ubwami oya ahubwo atagihugu gitwarwa n'abami babiri muri icyo gihe rero nyumva nyuma yuko Kora kwemeye hariho ubuzima bwabandanije yahavuniho havuye kugira winjire nawe muri rap makers team aho nyaza ko nari twari twamaze guforma rap makers aho washaka kuja muri Magic family twari indani deja muga twashaka kwemeza Kori kugira azara bon agukunde cyane akwiapproche sana ugashaka kumwemeza nawe uraza ko yari producteur akunda ibintu by'ama lyrics kandi yari producteur wa rap vraiment mu Burundi nibaza uzikorera 2012 2013 nta wundi yovuga nani uzi wa 2012 2013 wa 2020 atandukanye nawe sha umenga kweli sinobeja Kori yaragiye mu yindi si mu yindi si uvuze ko yagiye mu yindi si twe tuvuze isi ariko aravuga isi tubona ko menga ikintu kirenge ibindi yaravuye mu isi dusanzwe tumenyereye aja mu yindi si kuvuga ashobora kugira rap irenze canke rap yarayevye ashikori ahari hose ambabarire kwera byumve Kori yaravuye mu isi yiwe Kori rap vraiment rap byari byiwiwe uyagiye mu bintu by'abahibongoza bamwe baririmba urukundo kandi abankana ari bo benshi kurimbira abakundana abankana ari bo benshi man wera uririmbira abankana aje man sinumva ko norimbira abakundana abankana ari bo benshi amazing cracking wewe apari yuko aduhuriye ngaha mu kiganiro dusanzwe turabagenzi niki woshikiriza abantu nk'ubu umfuye washikiriza abantu kwego mbajije gamani kuvena nashaka kunyishure upfuye ndagira mvuga akajambo kamwe umuntu ijuru ntibarimusabira niwe agisabira iyo rero wapfuye sinumva abantu baje gusabira
yonza bya bintu banditse mu ndirimbo ya amahoro man uruhuka amahoro deja batazi niyo ugiye ariko ngo birashikana man jini wazajya tuvuga ngo Imana nico gituma nayibagije man none yajya bavuga bavuga ngo nakayitavye Imana bya vrai nturu twenga bya vrai ubona umuntu bavuga ngo nakayitavye Imana kumbe wewe urazi diri yose urabibona yagiye jini wazi ko cyatwenga urabona umaze wavuze uri kumwe na Kori Kori urabona ko uvuga uti yarahindutse nyuma yo kwa Kori warabonetse cyane uri kumwe na Hot Mix nawe nyene biboneka ko na Jiga bose biboneka ko bafitaniye isano na Kori ntitwovuga ko Kori yoba yarabarekeye nabo bagumana mu mudiho wa rap nawe agende mu bindi cyane cyane ko byose yarabishoboye entre ta Kori sinomba Kori sinshatse kumujudginga man Kori yarabadese bisanzwe yarabataye yarahebye rap kandi ni isaha iri kwiragenda vraiment uko na rap nka situnga mu Burundi ubona ko nta gaciro bigifise byose barabitaye nta kundi hama Hot na Jiga nabo ni ya monde ya Kori bose bavuye mu maboko ya Kori ubona ko Jiga yevuye kuri rap mvuge ko Jiga vraiment bizi gose vraiment ama beat Jiga yuko arakora urabye vraiment kandi Jiga shut up kuri Jiga beat man yankoreye ibintu byinshi kwe urazi ko uri mu Bushinwa abandi bakagwa ama challenge ntabyo ushoboye ikiri ku mutima agaca akakubwira ati ntacu je nzoba ndandakora mu Bushinwa indirimbo zose yazikora ari mu Bushinwa urana ku isi tuyirunguruka sigaye tuyifise mu ntoki kubimuha kuri email agaca gukora akakurungikira byari ibintu bisanzwe nk'indirimbo zose yankoreye mu Bushinwa urumva nibyo gushima hama na Hot Mix kwe urana ko yamfashije gose kuko Kori tukiri closer sana nyene yaregeye mu yindi isi yiwe kandi nivyo ntitwohuza mbwa sino bimuhora ni iterambere ryiwe n'ibya bien uramaze mfata umwanya nk'umuntu mwakuranye ukomoza uti Kori ko wadutaye wadusigiye bande mu gihe rero waduha inguvu tunomutuve ngaha tuja yarakoze ntaco no mubwira ko na Jiga ariho kandi nibaza ko Jiga yakoze byinshi kuruta ibya Kori bon mvuze uko Jiga yankora indirimbo nyinshi gusumba Kori nico gituma mvuze ariko Kori yagukuyemo ubwoba Kori niwe yantanguje niwe kamugabo Kori nayo ndamushimira yanyeretse ico ndico vraiment kubwira imbere y'abaraperi bakomeye bariko baragira agacabwira ati wewe vraiment you are the special one man uranyemeje bajya bajama bose bon kugereranya n'imyaka mfise nibyo nandika ni uyu munsi Amazing Crack uri mu baraperi bakunda cyane umudiho wa old school nko novuga biboneka cyane ko abantu bagira old school bita ku nyandiko cyane gusumba kuri beat ko uravye abagira trap benshi birabira indirimbo ukuntu izoduga abantu bazogira iki ntibita no kuvyo bandika ariko no munsi wewe uri muntu batavuye kwizima bagumye mu old school nta mpungenge ufise ko ubutumwa budashikira washaka kubushikiriza cyane nkuko abandi vyo babishika uravye abandi baraperi bariko rakora trap no minsi aya nta mpungenge na nke urazi gituma ibi baba uzorabe twosohoka hanze tugasanga rero koragwana abantu baja gushengerera abantu umuntu hakacaza n'abantu umuntu ariko aravuga ubutumwa n'abantu bariko baragwana wibaza ko arabe woza gushengerera nariko aragwana bon uzorabe basi umuntu ariko ari mu mahoro ariko araganira neza aganira n'ubundi nta ushengerera ariko abantu bariko baragwana barashengerera ariko abantu bagize mariage nkatwe twivira ruguru urabona bariko barageni barenganya abana twarashungera kubarabara n'abagwanye twengera tugashungera n'umupira n'intambara niko ndavuga basi ibintu by'akavuyo ibintu by'intambara birashengererwa cyane gusumba ibintu by'amahoro zero umupira bawushengerera cyane kubera abantu bashobora kuvunana oya ndiko ndavuga ibintu bibaye mwibarabara bon je nawe turasohotse dusanze abantu bakora rwana dusanze nande kwaganira amahoro duca gushengera ariko aragwana niko isi niko imeze ibintu byacitse nyene barabijamwe mugabo par contre ibikiza bakabireka so guheba rap kutabikunda ni shwa yabo ariko rap ni widiga man rap nta byabindi ngo sinzi byona na R&B man tangwa kuvuga ngo man hari ibintu man je no mara man ndiko ndanabiririmba ayino aririmba kwera umenga ariko ari diga si ubuzima man bazi kuvuga umuntu man ngo kuya kuntu mu buririmba ngo ndagukunda like bitigeze binabaho umenga kuri diga ugashitwe ngaho nyene bano urarimba urukundo
no twenga urukundo ndaririmba mugabo apana context kubwa urukundo niki urukundo ni kiguzi ushobora gutanga kubw'uwundi wowe ico kiguzi wagitanze kubwande apana ikiguzi n'urugezo rw'ikiguzi ushobora gutanga kubw'umuntu wowe nk'ubwo rugezo ubona tuvuga turugezo rw'ikintu ashobora gutanga ku yundi muntu yundi muntu nkawe bari intega amazing wihishije ndabivuga urukundo ni mama tu ni mama nta yundi muntu apari mama wawe ndakubesha wavutse bamwe mani ntawe mani ni meri akantu raro abana Jesse nkora muri orphelinat mani kasi nigisha muri maternelle uko urambwira iby'abana mama rero ko gukunda wibaza ngo yagukunze kubera nyakunze ko uri umwana mama umwana ni affection bitegeza kuba affection y'umwana n'umuvyeyi rero nwagira ko umuvyeyi wapi nako gitinga buruzogaburira abantu nzogaburira isi man nzogaburira isi hose shaka kuvuga nina rushinga nina rushinga nzocangaburira amugambi umugambi umuntu yamaze gutegura kazoza naho tutazokwamaho birabaje gutegura kazoza utazokwamaho man azi twaguze batubwira ngo tegura kazoza ngo muri kazoza uzogira ibi kandi bakibagira kukubwira ko muri kazoza uzopfa kandi arico gikomeye gusumba ko muri bindi amazing crack kuboneka nk'umuntu yandika filosofi renze no mu yago turiko turagira ono ramama ariko amanyishuma ngira bariko baradukurikirana mu rana bitwenge bapfuye urambwira ibintu ntazi ni ntumva nanasigurike bigufata umwanya gute ni gute uronka inspiration nini cyane uko biraboneka ko wandika ubuzima cyane urasoma ibitabu uriyumvira cyane canke bigenda gute kugira uronke inspiration nyinshi mu mwanya muto reka mbanze mvuge iki kintu imbere yuko ntangura rap nibaza ko bon reka ndabivuga uko biri nico gituma nabantu uhora kumva aba journaliste ngo arashaka kuvuga ry'amajambo ngo ari umuntu ariko ararondera ngo ikintu mu muziki ni entertainment mu kirundi ni kwidagadura imyidagaduro je nidagaduro ko nshaka ndiko ndaririmba ibyo ndirimba ndiko ndidagadura bon amin nabigiyemo kugira nidagadura bon nabona bon hariyo nka byinshi nabona umenga nogira comme dumwanditse ntashaka kuja muri rap mugako kubw'Imana yampaye yo talent yo ku rap byagiye birazama ndabikora muganda bikora nk'imyidagaduro bon imyidagaduro muga ija kwigisha bamwe novuga muganye nibiye bihama bikagaragara naho ndabigira nk'umwanditsi vraiment n'abantu bakora biraba sindi umuririmbyi ndumwanditsi gusa ndabigira kugira duhubure tugira amahugurwa right navuze ko umwanditsi turi umuririmbyi mugo no munsi nkaba nagutumiye mu kiganiro witavye nk'umwanditsi cyangwa umuririmbyi ndaguye karamu karamu yiki umwanditsi ntiyandika ni karamu cyangwa akandika ku rupapuro ndaguye karamu byose no byandika ushaka kwandika iki icyo cyose ushaka nyandika ndakwandike nisonze mama wese ngiye mu kwandika ni ibitubayemo nyene tu ibitubayemo bajembaye mu kirere man ibyo tubamwe real life yose like ibyo duca none crack ntibihora bishika abantu bagakubaza ati iyi ndirimbo yawe ko ntayitahuye bimeze ukuna kuriya kubera je ubwanje indirimbo yawe ndashobora kuyifata umwanya hari umutipe w'umugenzi akunda question hari undi usanga akunda ukuri hari undi usanga akunda ubwoba ubwawe indirimbo yawe apare ya mbarira novuga ko yatumye wemeza kori nihe ndirimbo uvuga uti indirimbo naragize ubutumwa nanje bwanje bukangora gutahura ndimo nk'uwo kubaza uti indirimbo yawe wemera gusumba izindi ni yahe indirimbo nemera gusumba ikindi indirimbo reka mvuge mbarira urazi gituma nawe wari wayikuyemo mbarira man twari muri man yari competition yakaje we uri kuri uhiganwa na ba 90 uri kushaka kwemeza kori Prize ashaka kumwemeza bose bashaka kumufata barape neza ba stick over do team twize dushaka kumwemeza mbeko batayize mbarira wanditse ibiki mbarira wanditse ibiki wacishiriza ko gato oya hingi mbarira sinkikibuka man
imvura ukikubye sikwicigwa mbarira mbwira ibindi numva nogira mbonye umutunzi yarika umukena kabira mbona amananiza mbona inkomoka aho bipfira nta kubyararaza ubutabyumva sica ncira gahini ntiyari umumenja ntatanga ibyo aronse hafi yacu rwanga sivyo mbonye kutabyizera bituma tutabona umuco wa ibintu nk'ibyo imvura ukikubye sikwigwa kabisa uko bitanguye siko bihera ya Clark mu bisanzwe jewe novuga nti icambere hariho abantu kumbure abariko baradukurikirana uvuze ko umwanditsi utari umuririmbyi batagutahura urashobora kubaha itandukaniro hagati y'umwanditsi n'umuririmbyi na cyane cyane nko mu bakunzi b'umudiho wa rap bashobora gutahura umwanditsi niki umuririmbyi niki biroroshe umuririmbyi yita ku mudiho nibihe harimwo hama umwanditsi nawe yita ku byanditse nita ku byanditse gusumbya umudiho nico gituma ndirimba aho tworo utarumva ngo nk'aba journaliste bamambwira ngo ya ngo taraba ngo utangure ngo uririmbe ibi bya bitambika twe ni tujana nahisigeze turirimba kugira ubutumwa bushike hama ubutumwa tuzi mu isanzwe uzi inkomoko ya rap nta ma old school nta ayo mantuze zo zitambika ama dancehall ego zirimwe mugabo nkurikiza ngerageza gukurikiza ako karanga ka rap même si ba Tupac bagerageje kuyinventa mugabo twirana ko twagiye tugira nka innovation Tupac nawe yayikreye ari ibintu byinshi atari bwashikire hariho punchlines zimwe atari bwamenye hari amakroise hari biki batagira bajya bajama bakera hari abantu hari isiga umigenda nyine hari ibintu biguma biza muri rap ofet jemba nshaka innovation ibyo bintu byose tubigire nk'umuntu we butumwa waha abaraperi bo mu Burundi bariko barakumviriza cyangwa bariko barakora ikintu kiganiro kuri uyu munota abaraperi ni bite ku nyandiko gusumba umudiho right ariko mu ivyo navyo bivuze uko kumbure hariho n'abandi ucibona uti turi mu gihe cyo kurondera amahera umudiho nta mahera uzana abantu ubutumwa ne bariko barabwumva mbega ni kimwe nakubajije ubutumwa bwa bushikiye bwategereza kuja amazing none cyo rero bivana ni nuko kuntu tudakorera hamwe tudoba rap abandi geze kure none tuje tukabigira turi batandatu twese tukabiririmbira hamwe mbwa mugihe ndiko ndabikora je nyene Flox akabikora wenyene ugasanga turi bake n'abantu ntibashobora kuvyumva bavuga ati abantu bari mu nkinamico ariko ndisi ko old school kandi izo bintu byo kwita kuri lyrics ari ibintu bya vrai style ku muntu akora rap Flox ninde kwamenga izina ryo muri garuka cyane anasha Flox ni umwanditsi nico gituma yaje kenshi mu mutwe umva n'abandi banditsi bari kuzana hari abandi banditsi tuzi ariko banditsi b'indirimbo zitandukanye nasha reka ndamuvuge nasha ndamuvuze no mutebako man nasha numva no mutebako muririmbyi w'umu engineer gamana niyo muririmbyi na Emerisa niyo muririmbyi w'umu engineer Emerisa ari muri ntuze bijya byo guhibongoza ndiko ndavuga umwanditsi nasha n'umwanditsi kandi umuraperi kandi arapa neza ari mu bantu banyinspire je naguma mbona umenga narari ujya kugira ibintu bya rap kamenga societe ntivyankoraja muhira ntibavyankoraja abajama ntibavyankoraja ugiye muri bya biboro by'abasani mbwabandisi s'abasani kwanza mbanze ndababwira urumva nyene ariko umusani ni Kiswahili isigura artiste mu Burundi ukuntu mengarafashe ari ukuntu menga ruramenana umutwe kuboro ni mu artiste ndibaza ya mugabo mwanditsi rero nasha rero nkabona umujama je nama nibaza abikora kubera kiri kwiskura heje iskura kibera umuntu wa vestire wo mu engineer azoca bivamo je cyambona le type arahejeje arapresence abandanja kora rap mu engineer na plus yizi y'u Burundi en plus nuse kuvuga Emerisa nasha yizi y'u Burundi mu umuntu yize yubi agaca mu rapper en plus arapa kujya vraiment cyabwo mujama riseri kwa kundi naguma mbona umenga isi muhira famille ntivyankoraja societe ntivyankoraja abajama ntibavyankoraja muga nkaca mbona Flox wow manu mu engineer ibintu nkiba bijamo gute bigenze gute en plus ariko aronka amadira ko yubaka inzu za sinzi hariya na hariya nyene zave muga kabona umujama cyavuga ati tukumujama riseri ibi bintu ari ndakunda
nanje naho ngoma nshaka kwisubiza inyuma reka ndabikunde tu nivyi wanje ego nivyo nyene Amazing Crack nagira ndakubwire ko uno munsi hari abantu bavuga ko bareka kumviriza old school kuko baratahura ivyo mu mwanditsi kubera ushobora kwandika ikintu uvuga uti ndiko ndarondera punchline ndiko ndarondera rhymes ugasanga wanditse ibintu abantu badashobora gutahura bisanye twaje gahoro naho ni bikagucanga byiyumviro mu mutwe biragusumba ciyumviro kimwe kirashi naco kikagutunga kubagukunda ngo bazokubungabunga mukanyisasi buca baguhunga izuba ryakira ku mutwe ibyo burasa subwongo sikiyaga sinzi yo nkura amajambo nanje ngira ndabaza uzanye neza bona renze ugenze ukabaza bogwa niriteka ukeza naho kava nibyo udakeka bona tesh gutesha ukava bona kesha ukeshereza nawe ukibaza niggas hold on well life keep is gone when it's beneficial people love you when they're ready for wizera ico ubonye ico wumva co nikikwica kiza kukurinda kigucisha kenge kinarinda kiguhiga ubwenge n'ubusa ubumenyi n'impfa gusa ivyubahiro byo bapfa gusa kubishaka kuba ubwenge budasisangura ubwo n'ubwenge bw'itazi kukaba nkako ubwenge buguha gateka ubwose ubwenge bw'ivyo byatsi ubwenge bw'uwize n'ubwubakira kazoza nayo ubwenge bw'ubutize n'ubumutera gucyoza no kwifuza n'iby'inama atari bunabironswa ubwenge ubwenge iyo budafise utunenga ubwenge bugucisha kenge buguha gahengwe butakwibagiza iyo kuyakarenge yuje si yuva si yuja icuzi si cuba bigoye ugakura ivyumugacura ivyansu ukavuga ibyanse rero kutabivuze nabivuze man bora reka ndabashimire none ndaba akaranoza kugakata okay nkuko mwabonye ni Amazing Crack ariko avuga ati ivyanse uravuga nanje reka ndababwire nti vyanse ko nihangana ndababwire ko ndabishimiye cyane ntimwagiye kugira subscribe and comment mwongere mu partage n'abandi bantu babone kino kiyago ngiranye no musore ciao ciao DFTV mwari kumwe na El Haddad na Poleo DFTV. Tunda Juhudi.